Je nitwa Sekera Lydia navukiye i Bujumbura muri mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 967 hanyuma mvuka mu muryango ndifura muhira hamaniga kuri Stella Matutina ndavayo njanja kwiga kuri lycée Vugizo kera yitwa lycée Clarté Notre Dame gushika mu mwaka wa mu Gifaransa ni 3e hanyuma ndavayo hanyuma mvuyeyo kuko sinashatse kuhabandanya kuhi kubera bashaka ngo mbu umubikira naje nashaka umubikira bon hanyuma ndavayo njanja kuri Saint Esprit ndahiga imyaka 2 hanyuma njanja muri Université y'u Burundi muri mu gisata ca economy ndaheza mvuyeyo ncandaronka akazi mwishira hamwe yitwa Hydrobourg ryadandaza ibitoro hanyuma 91 canja gukora muri brasserie nk'umu contrôleur mu Gifaransa ni auditeur interne hamaho naho ndahakora ndahakoze ncandavayo mu mwaka w'ibihumbi 2000 na rimwe aho nacanja gukora muri garage gufashanya n'umugabo wanje nivyo rero nakozemo akazi n'ubunye nkakora hanyuma mugabo nko muri sport je natanguyeyo umunsi wa mbere ninjira muri federation uko sport yoyo nayikoze kuva kera kuri ishuri narakina basket nkagira narigeze kugira na saut à hauteur hanyuma hajya ndagwaye amaso cyane hanyuma rero amaso atanguye kugira kutabona neza ivy'imipira ivyo ncanda birekeye vy'imipira ncandagira sport isanzwe niyo sport nakoze mu bisanzwe nakinye basket sinakinye football n'ukuri football twayikina turi muri primaire kuri entente ajya twaragenda abana muri quartier tukagira natation tukongera tukakina football tukongera cyane ivyo kuko twakina hari n'abazungu twakunda kugira ama equipe y'abirabure n'abazungu kugira tuze turabatsinda kandi twarabatsinda kenshi hanyuma rero ninjira muri federation ya mbere natangwe kwinjiramwo kuko nta yindi nagiyemwo ni muri federation ya football yari mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 999 none atangura gushiraho ukuguru mugabo nari nsanzwe nkunda football kuko papa wanje umuvyeyi wanje yarabaye president wa equipe Burundi Sport Dynamique acarafungwa imyaka myinshi yapfunzwe kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 977 aho onye nari ifise imyaka 10 acafungurwa mpejeje university urabona ari imyaka myinshi aho rero yagiye apfunzwe ko muri mukura muhira yaranyandikiye ikete muri Kigarama nk'imfura muhira arambwira ati urabona uri mukuru uzuzurara abana muvukana bige neza ufashe mama abinyakira mu ikete niyo kete ndacari fise kandi ndayifise hafi acaragira hanyuma rero kenshi urabona ko twakuze imisose tumuherekeza kuri stade kura mupira nawe nagira sport dimanche kwa Mungu urabona rero amaze gupfungwa imyaka ya mbere ntitwajayo kuri prison kubera twari tukiri bato mugabo tumaze gukura rero naho rero twaza turamuraba akaca zarambaza amaraporo muhira bimeze gute abana kuko yasize amaye responsabilité yo kuraho tuvukana akambaza kwishuri imeze gute iki ceranje ngashaka kumukwepa kuko shishora kuzada mubwira ngo nakabimeze uku ngo hari amayesheke naje naronsa amayesheke tuvuge naca nkwepesha ikiganiro tugaca tuza kuvuga football na politike y'igihugu mugabo yabaganwa
apana politike ya politike histoire y'u Burundi gaca nkwepa rero tugaca tuvuga iby'umupira tubuze iby'umupira rero reka rero afungurwe amaze gupfungurwa nca kuraba umupira nawene tukaraba umupira bona bijya by'abafana rero turibagira nabo tuba turiko twicaranye ugasanga wavuze nk'amajambo utari gushobora kuvuga ndibuka ko twari ko turaraba wewe yakunda France je nakunda Allemagne turiko turaba umupira rero nkunda cakunda Allemagne cyane mubwira ati wowe gwaye mu mutwe nana kimwe wumvamo acaranyihweza kameme ntushobora kubwira papa wawe ibintu nk'ibyo mugabo kora yuko nawe ari umunyamupira arazi ko arema emotion utabivuze n'umutima n'ivy'ubufana ico yakoze yaciye andaba ngaco yavuga mugabo nanje nca ndadecida yuko ntazosubira kurabana umupira nawe aho nabivuze ryari nabivuze muri mu 1999 namaze no kubaka kuko nawe nubatse mu 1995 ca ntahari rero muhira tugaca turabana umupira n'umugabo urabona nahora ndaba umupira turi kumwe na papa wanje gaca ndaba umupira n'umugabo wanje wa mugabo byabidi ndahora mvugana na papa ngaca nsanga ndiko ndabimubwira wowe ugwaye mu mutwe narakimubumvamo ubu bintu nk'ibyo bimo byo mu mupira aranyihweza cambwira ngo wenda kubwikiro kimwe undi munsi wewe ukwiye kugenda ahantu bavuga vya football hayi mutashe ntitushoye gushwana kuko kweki uvuga gutyo kuko nta kindi niwe yagiye kunsabira ikibanza muri federation ya football kwera nyagihe president wa federation ya football yari umukuru wiwe Gisagere Paul baje baragenda baransabira arasabira okay catagenda umunsi wa mbere yari karaheza manda kuko je nagiye muri federation ya football bari mu ngorane zo muri football nyene ndagenda nca nkora championnat ya mbere ya ndi vice president wa commission y'abagore ya donc ya football féminin na football des jeunes nibwo bwa mbere nari ninjiye mu kinama kurabona aho tuvuka ibintu byo kuja mu kinama ivyari birimo nani inshuti twari dufise mugabo niyo quartier ya mbere natanguye kugenderamo cyane hama turagenda buhoro buhoro turagira iyo championnat birahera mu nyuma rero urabona Moses aca ba president wa federation abaye president wa federation muri 2001 ntiyatwara umwanya muremure hano haze ngorane muri 2004 rero FIFA idesida yuko haba amatora ca nditoza ca ndatogwa muri federation ya football mu kwezi k'umunani umwaka w'2004 atwara gushika mu mwaka w'2013 ntwaye umwaka ndi president wa federation hanyuma mugabo muyibuke yuko imbere yaho muri mu 2012 nagiye muri comité exécutif ya FIFA ndumugore w'umukenyezi wa mbere yatowe waje muri izo nzego ndagenda no mu 2017 federation president wa federation nyagihe barandungika kandi ngo gende kwitoza ndatogwa novuga rero ko gushika ubu unye ndacari muri federation ya football y'u Burundi mugabo ubu undi membre d'honneur kuko iryo teka nararironse mu mwaka w'2021 mugabo mu 2009 rero naho niho ninjira mu rwego rwa Comité International Olympique nk'umu membre novuga ku giti ciwe bavuga ngo membre individuel ku giti ciwe nukuvuga yo ku giti ciwe sinserukira Comité National y'u Burundi ngaha canke sinserukira federation ni ku giti ciwanje kuko abo bantu barimwo hariho ibice babarimwo hama rero ndatogwa ku giti ciwanje iyo utowe ku giti ciwanje mu bisanzwe mu ba comité aba membre ba Comité International Olympique novuga ko ari nk'aba mu gisaba ambassadeur n'aba ambassadeur ba Comité International Olympique naco gituma twebwe
ntiduserukira ishirahamwe Comité National Olympique muri Comité International Olympique, oya turi nk'ijisho rya Comité International Olympique. Gushika rero ubu rero nukuvuga iki, nukuvuga yuko ndi murazi ko muri mu bihumbi 2017 niho natogwa kuba president wa Comité National Olympique. Nkaba muri football nkabandi membre d'honneur kuva mu bihumbi 2021. Mugabo muri football nahone sinkiri membre wa conseil ya FIFA, mugabo ndatwa ndi vice president w'igisata ciyitwa commission de développement ya FIFA. Iyo commission de développement rero ni imwe iraba ama projet nk'ibi byo kuvuga byo kubaka ama stade byo gutanga amahera mu ma federation. Ndi muri ico gisata rero comme vice president.